Icuma bita transformateur kiri mw'isoko nkuru ya Ngozi ahegereye quartier Shikiro cahora gitanga umuyaga nkuba mu makartier ya Shikiro ahari imashini zirenga zitanu zisya umuceri hamwe n'imashini zaba 10 zisya imyumbati, ibigori n'ibindi bifungurwa muri kino gihe ntigitanga umuyaga nkuba. Uyo muyaga nkuba uva mw'isoko ni nawo nyene wakoreshwa muri quartier Rubuye mu mihana, mu mashure, mu mavuriro, mu mashengero no mu rindi soko aho bita mu Ruvumera. Abahaba canke abakoresha umuyaga nkuba mu buzi bwabo bwa misi yose baridoga kuko bamaze guhomba amafaranga atari make muri iyi misi yababa 200 badakora uko vyategerezwa. Hambavu y'ivyo kuva uwo munsi isoko y'Ingozi isha igatokombera n'amazi meza yagiriye ko muri ayo makartier nyene. Bamwe mu bakozi ba Regideso Ingozi bavuga ko barindiriye ibikoresho vyo gusubiriza ivyahiye nk'intsinga, ibiti bitwara izo ntsinga n'ibindi kugira ngo basubizemwo umuyaga nkuba. Amakuru yizewe nuko umushikiranganje w'intwaro yo hagati mu gihugu n'umutekano amaze imisi irenga 10 mu gisagara ca Ngozi aho mu vyo ariko arakurikirana harimwo ico kibazo c'isoko nkuru ya Ngozi yahiye.